Auditeurs, auditrices de nos émissions, mes abonnés dans notre chaîne Pisco Entertainment and Media, bonjour, bon après-midi, bonsoir bivanye naho ushoboye kubonera kino kiganiro. Ugiye kubashikiriza kino kiganiro ni psychologue nkuko vyama, urubuga nago ni Pisco Entertainment and Media. Muti mbega psychologue uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga kuki? Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro kigaruka ku bantu baja mu mahanga. Na cyane ngomba ngaruke ku miryango y'abantu baja muri Saudi Arabia canke baja mu bihugu vy'Abarabu canke baja kuronderera ubuzima hanze y'igihugu. Ndavuga abagore, hanyuma nongere ngaruke no ku bagabo. Hari abagore bashobora kuba bava mu gihugu ubuzima byacanganye, bari mu buzima bugoye, bakaca bagenda bagakorera muri Arabia Saudite canke za Oman, baragenda za Kuwait, za Dubai, muri rusangi baragenda muri bitya bihugu vy'Abarabu, bakagenda bagakora. Igihe abavuye mu gihugu c'u Burundi, nta muntu novuga yuko yoba avuye mu gihugu c'u Burundi ari uko bimeze neza mu muryango, ari uko yifashe. Abenshi bagenda bagiye gukora ubuzi kugira ngo biyungunganye, barabe ukuntu boshobora kwiteza imbere mu muryango wabo. Rero ico nico kiganiro uno munsi nashoboye kubategurira. Ndaza no kuvuga no ku bagabo baba basize mu gihugu c'u Burundi, ukuntu nabo abenshi bavyifatamwo. Reka tumira amatega gatoya, ariko ukaba utari bwagire subscribe, ugire na like, ugire na comment, hanyuma ugire na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonidorero rya kino kiganiro. Nkuko nabimejeje kubibabwira, uyu munsi ngomba ngaruke ku badamu baja gukorera muri Aziya. Abenshi bariyo, sinna muri Aziya gusa, hariho n'abari mu bihugu byo muri Afrika, ariko abenshi nta bagore bashobora gusiga abagabo mu gihugu baje gukorera muri Kenya. Abenshi gusa hariho abafite inzira zibazana zikabacisha muri Kenya, ariko bakaca bakwamira muri Kenya, bakaca baronderera ubuzima muri Kenya, mugabo intumbero yabo bari bagiye mu bihugu by'Abarabu, hariya za Oman, za Qatar canke za Kuwait. Rero igitumye ngaruka kuri kino kiganiro cuno munsi kivuga kuri abo abantu benshi bagenda kuronderera ubuzima muri ivyo bihugu. Akenshi usanga ari abadamu. Hariho abadamu usanga baba bafise abagabo, baba bafise ingo, mugabo kubera ubuzima babayemwo baba babona ibintu bitariko biragenda neza, akaca avuga ati ko ndonse ino opportunité, ko ndonse kano karyo ko kugenda kuronderera mu Barabu, reka ngende ndabe yuko noronka n'amahera yo kugura parcela, hanyuma twubake inzu. Kuko abenshi usanga bataba no mu mazu yabo, abenshi usanga baba mu buzima bwo gukota. Ubuzima bwo gukota nk'abantu tubayemo canke twabubayemwo, usanga ari ubuzima bugoye cane. Igihe usanga nka nyene urugo ukwezi gushobora guhera ataronka n'amahera y'inzu, ukadusanga biragoye. Nk'abantu muri Bujumbura murabizi yuko kuronka amahera y'inzu ari ikibazo gikomeye, mu gihe utaba ufise amikoro akwiye, mu gihe utaba ufise akazi ikameze neza. Rero abadamu baragenda bashitse mu Barabu, bakarungika amahera, kubera baba bavuganye n'umugabo yuko amahera azoronka azoca rungikira umugabo kugira ngo arabe ukuntu yoshobora nko kugura parcela canke akubaka, nimba parcela yo bihari kugira ngo bubake. Ariko rero ukadusanga abagabo nabo baciye babatera ibikomere bikomeye cane. Abagabo ukadusanga baciye bajya ya mahera yose, ahubwo abagabo bakaca badukana izindi ngeso, bakaca bagomba kuyatwara mu bumaraya, bakaca barondera abandi bagore bayajyana, bakaca barondera abandi bakobwa bayajyana. Wa mugore wiwe nawe ariko arateseka, ariko aramererwa nabi muri Barabu. Murazi yuko ubuzima buri muri bijya bihugu by'Abarabu barakora,
uwuryamye kare aryama saa ndwi z'ijoro 11 aba yavyutse. Hariho n'abaryama isaha 9 kandi 11 aba yavyutse. Murumva yuko bafise n'umwanya mutoya bayaronka bayakoreye. Ariko ukazabona nk'umugabo ari mu gihugu, umugore yavuye mu gihugu, ubuzima byacanganye, arabona ati buno buzima tubayemwo ko ndose kano karyo ko kuronka amahera twoshobora kubaka tukaba mu nzu y'iwacu, reka ngende mare ino myaka 2 hanyuma nawe uzovyitunganyemwo neza, uzosigare urubaka inzu. Hanyuma umugabo akaca amuhemukira, umugabo akaca ajya ya mahera, wa mudamu nawe akazi aguma akora, araruha, aragira imiruho ikomeye cyane, ariko umugabo wiwe akaca ayajya. Urumva yuko ivyo bintu ari ibintu bibabaje cyane. Abagabo mumeze nk'uko murakwiye kwisubirako kabisa, kuko aya mahera abantu bari mu mahanga nibo bamenya ukuntu amahera ashobora kuboneka. Ari abantu bayaronka bigoye, kandi noneho mu gihe utaba ufise akazi ko mu biro, nuwave wibaza ngo woca ngo ugenda ngo muri Arabia Saudite canke muri Oman canke ngo Dubai uzoca ngo uronka ngo akazi ko mu biro. Mumenye yuko abantu bagenda muri bino bihugu vyo hanze y'igihugu c'u Burundi amahera bayaronka barushe. Wewe wasigaye mu gihugu c'u Burundi ukaba ufise umugore yagiye za Qatar canke yagiye muri bino bihugu vy'Abarabu, menya yuko bayaronka barushe. Ureke konona itunga ry'umuryango. Nimba umugore yarakwizeye akaza araguha amahera kugira ngo urabe ukuntu mwo kwiyungunganya mu muryango, mugirira impuhwe, ubakisha iyo nzu, muzoyibanemwo amahoro, muzove muri bwa buzima bwo gukota, muri bwa buzima bwatuma umugore wawe avuga ati reka nipfunge ano mezi 2 ngende ndondere ubuzima, ndondere ukuntu twoshobora gutangura ubuzima, ndondere ukuntu twoshobora n'imiburiburi kuba mu nzu yacu muri kino gisagara ca Bujumbura. Bagabo mumeze uko, mumenye yuko muriko murakora amakosa akomeye cyane cyane cyane. Ico umenye yuko ari gikomeye kuri abo badamu banyu mwarungitse gukorera mu bihugu vy'Abarabu, kuko nta kuntu umudamu yoca agutunga wewe uri umugabo mu rugo wotegemeye amahera y'umugore, woca uyiryamira ukareka kurondeza kugira ngo uronke basi nayo gusigarara gutunga n'abana muri kumwe, kugira ngo ushobore no kuronka amavuta canke umunyu. Kila kitu uce uvuga uti madamu azorungika nayo umunyu. Uri umugabo mu rugo udashoboye gukota inzu, umugore akagenda agiye kurondera kugira ngo umurabe ukuntu mwoshobora kwiyungunganya. Mugabo nawe ukacurondera abandi bo bapembeni bakaca bajya icuya ca wa mugore wa. Ivyo bintu uri kuravyiyumvira wewe urumva yuko ari ibintu bitomoye kwe, urumva yuko ari ibintu bimeze neza. Mwabagabo nimwisubireko aya mahera aba badamu bari muri Saudiya, aba badamu bari mu bihugu vy'Abarabu bayaronka bakovye, bayaronka bamerewe nabi. Mureke kujya rero icuya c'abagore banyu. Nimba abagore banyu bavuye mu gihugu bafise intumbero kugira ngo imiryango yanyu yiteze imbere, mureke ijya plan mwari mwagize ijya nizo bateza imbere. Ivyo vyo guhinduka ngo muriko murajya ngo amahera y'abagore banyu ngo muriko muyasangira n'izo maraya zanyu, mumenye yuko mutariko muragira neza. Hazogera igihe kuko abantu nitureyagisha co kimwe, hazogera n'igihe muzobona abagore banyu barahindutse. Abagore swati bazobaheba babatane n'abana banyu, canke naho babaroge, navyo nyene birashoboka. Bazobarogesha amahezi, kuko uno mu bihugu vy'Abarabu numvise umengo hariyo n'uburozi bukaze cane. Rero uzosanga wagize ibibazo bitandukanye mu buzima bwawe, wibaza ngo warakomesheje umugore wawe, kuko uravye ivyuya babira mu kugira bayaronke hanyuma akaca aribwa n'ibisiga. Urumva yuko gukora ikibi bitazohava bibananira. Rero mwabagabo mwe muze muri yubara, muze muririnda kuza murajya ayo mahera ni muyakoreshe imigambi izotuma imiryango yanyu itera ija imbere. Amahera muyakoreshe nk'uko abagore banyu bavuye mu gihugu bagenda hariya kuyarondera,
ico mwari mwarafashe nimba mwari mwavuze muti tugiye kurondera umutahe kugira ngo tuzohore twikorera ibyacu muyakoresha ivyo muti nimba bo bavuye mu gihugu bavuga bati tugiye kurondera amahera yo kubaka inzu kugira twubaka inzu zobe iwa muyakoresha ivyo kuko nivyo bizotuma amutera muja imbere apana kurya amahera muyasangira n'abandi bagore ayo n'amakosa byo ni kosa rikomeye cyane ariko rero n'abano bagore nabo nyene barafise amakosa hariho abagore bashika mu za Omani akamarayo amezi 6 akaca atorana n'umutipe kuri Facebook kuri WhatsApp donc kuri Instagram cyangwa TikTok akaca abona wa mugabo yasiga mu gihugu w'amakoti n'amayeboyebo yatobotse akaja avuga ati urya mugabo ntakiri revo yanje kutunoti ndonka uno munsi urya mugabo ntakiri revo yanje akaca ronka uwundi mutipe batoranye kuri Facebook batoranye kuri TikTok canke kuri izi mbuga nyene ngurukana bumenyi bakaca bamenyerana uwo mutipe nawe akaca atangura kumugazura za noti ko hariho abatipe usanga baba bafise n'amajambo asosa tatangura kumugazura za noti akamuhenda ati tugomba dukora imigambi yiniyi hanyuma bikaca birangira wa mugore ari yagiye kurondera ubuzima mu za Omani yicujije kubera iki kubera yahuye n'umutipe ashobora kumurya za noti ukasanga inoti zigiye mazima yongo ukasanga wewe uribagiye icatumye uva muhira icatumye uva mu muryango wawe kugira ngo ushobore kuja kurondera amahera yoshobora kuguteza imbere rero abadamu mumeze nkuko muheba abagabo banyu ari bo babandungitse kurondera ubwo buzima namwebwe murabe muvyifatemo neza nimuze murahura n'abantu nk'abatwebwe duhuriye ku mbuga ngurukana bumenyi hanyuma ngo tubahende muze duha izo noti kugira ngo tuzige kuko izo noti muriko muratanga izo natwe tuca tuzisangira n'utundi tumaraya twacu tuca tuzisangira n'utundi tumaraya nyene urumva ni hatari rero mumenye ubwenge mumenye ukuntu mwigengesera mumenye icabajanye mumenye yuko mutagiye gufyina mumenye yuko aba muriko murahurira kuri zino mbuga ngurukana bumenyi bagira abagenzi basanzwe nimba umucorere bisanzwe atakuvuga uti uyunye je ndahevye wa mugabo wanje uyunye niwe tugomba tubane kandi mwahuriye ku mbuga ngurukana bumenyi ivyo n'amakosa akomeye cyane icyo wokora nimba mumenyanye n'uwo muhuriye kuri Facebook muhuriye kuri TikTok ushobora kuzomusororera bisanzwe ushobora kuzomugira umugenzi asanzwe mugabo atakumuha amahera ngo mugomba mumukore ngo imigambi iryo nikosa rikomeye cyane ubwo n'ubutumwa buri ku badamu canke abakobwa mwagiye kuronderera mu bihugu vy'Abarabu kuko izo ngorane murakunze guhura nazo mwiyubare rero kuko icabavanye muhira nico cyo kuronderera imiryango yanyu cyatumye wewe uva mu gihugu korera kuri kijya aho uzotera imbere ariko rero izo noti namwebwe muriko murazica nimwe mumenya icuya mubira muriko murazirondera apana kwizera abagabo banyu kuko abagabo banyu nabo abenshi barahemuka bakabahemukira kandi babahemuka bayatwara mu ngeso mbi akaboregwe n'ubusambanyi rero ikiganiro nari nabateguriye reka ndakigarukirize ngaca ico kugaruka nyene kuri zino mpanuro kwari nko kuyaga nyene kugira ngo abumva buno butumwa babushikirize abantu byo bavyega abafise niyo ngeso nabo bahinduke sikorogere nari nabateguriye kino biganiro naho ubutaha reka tubashimire mwebwe mwacumvirije kuva ku ntango kugera hano kigeze Imana ibahezagire merci beaucoup